Ndabahaye amahoro mwese, izina ryanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Karanga gica ku mura YouTube kuri Nyibutsa Karanga TV. Iki gitegwa ndiko ndabereka citwa igifurifuri. Iki ni igifurifuri. Sinzi nawe aho herereye izina mucita. Ni gitegwa cimeza mu ndimiro z'abantu na cane cane ahari amase. Murabona yuko ari icatsi ciza kibereye ijisho iyo catumbereye ahantu hari amase. Iki rero gifise akamaro akahe? Ni imfungurwa nziza ku nkwavu. Abafise inkwavu rero, aborozi bazo, ntimutangwe kuja kuvyahira hanyuma mubigaburire inkwavu, musanga ari inkwavu zisa neza zivyibushe. Nuko rero mwese mukunda imico n'akaranga by'u Burundi, reka tubasezere, tuzosubira mu bindi biganiro vyo hanyuma. Kwari kubereka iki gitegwa igifurifuri, tugaca tubabwira n'akamaro kabyo. Tuzosubira rero, mugira amahoro, mugira aho muba mwubahwe, mugira umunsi mwiza.